Mu kurangiza umwaka hari benshi bavuga yuko umwaka uheze utaba warabebereye neza ndetse wabaye umwaka wabasubije inyuma muri ibi canke biriya. Albert Nduwayo numwe mu bashingantahe canke mu bacineaste bavuga neza yuko 2024 itabagendeye neza na gato, ariko Imana ikamwereka ukuboko kwayo kugira ngo akomeze kubaho. Yes, hello kunzi wa G5 Media, mumeze gute? Murameze neza? Je ndameze fresh kabisa, ndashima Uwiteka kubera ko yamaze kunyereka ubundi mwaka, yamaze gutuma umwaka mbona iherezo ryawo ariko ntubone iherezo ry'iwanje. Reka nshime yuko wewe nawe twabonye umwaka gushasha, turi kumwe, twabonye ubundi mwaka ndetse turi mu mahoro. Niko bimeze. Reka ndabashimire mwese mudukurikirana. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu, ndabasaba kugira subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze kwagura umuryango, ariko kandi ndanabasaba gupartage ibiganiro vyacu kugira ngo bishikire abandi benshi. Reka yenda bipfurize umwaka mushasha mwese aho mupfa mukagera, kubera ko muri abantu bagaciro kuri jewe, atamwebwe ibi ntabono ntaco no bikoza, kuko noba ndiko ndatamba nirorera. Ndabizi neza yuko umwe wese ahari ariko arashima Imana muri ibi canke biriya bivanye n'ivyo yagiye aracamwo, ariko ndifuza yuko tuganira ku nkuru y'umunezero iri hagati ya Albert Nduwayo ndetse na Ornella Mutoni. Bano babiri benshi mwakunze kuvyitiranya mukabita couple, mukabita abari mu rukundo, abakundanye. Ndetse byaje kugaragara cyane cyane igihe mwabona yuko imigenderanire yabo yoba itagihari cyane nkuko yahoze. Bemwe bavyita yuko baba barahebanye hanyuma akazi karahagarara, ariko inyuma y'ivyo Albert Nduwayo hari vyinshi afise avuga, hari vyinshi afise ashimira Imana hambavu y'izo nsaku utujambo tutagiye dusobanukirwa. Ni yuko Imana yamuhuje na Ornella ari nk'inyishu ya bimwe mu bibazo vy'akazi kiwe, nk'inyishu y'akazi kiwe mu gisata ca filme, ari nkingi imwe mu nkingi afise gishimira. Murabizi neza yuko umwaka turangije wa 2024 wari umwaka ugoye cyane kuri Albert Nduwayo, ubwo yahura n'ibisanga vyo kuja mu mazuguru na Ornella Mutoni, ndetse hakaza kwadukamwo ibigwara bidasanzwe, aho byinshi vyiswe yuko yoba yararozwe. Vyari ibihe bidasanzwe. Ndavyibuka neza yuko abankurikirana aho nahora nkorera narabahaye inkuru yuko yaramaze igihe ndetse kitari gito aremvye cyane, ku buryo umwe wose bavuga ati gukira kwiwe naho Imana. Ariko koko Imana yari bikoze, Albert Nduwayo agaruka mu isi y'abazima, ndetse agaruka ari nka mushasha, ataco vyamutwaye, akomeza imirimo yiwe. Inyuma y'igihe Ornella Mutoni yakoze ukwiwe, Albert Nduwayo akora ukwiwe, ndetse ibikorwa birakomeza, ariko mwibanga rikomeye cyane tukabona neza yuko ubucuti bwabo butigeze buhagarara, bwakomeje kuhaba, ndetse bakomeza kuyaga ibi canke biri aho rimwe na rimwe twarababona bari kumwe. Icyaje kuvyunyura ni ukubona igihe Ornella Mutoni amaze igihe agwaye aremvye. Ndazi ko benshi mutigeze mubimenya, ariko bamwe nk'abasakuzi, nk'abantu barondera amakuru yimbitse y'indani, twaramenye ko Ornella nawe nyene yagize ikibazo cyo kugwara cyane, nawe nyene gushika yahagirirwa operation, aragwara, amagara amera nabi. Ariko Albert Nduwayo twarabonye neza yuko yabaye muri benshi bamubaye hafi, yabaye muri benshi bakomeje kuba hafi yiwe. Bino biduha icizere yuko uko biri kose hagati yabo atagwanko ruhari, atamutima mubi uhari, atanda y'umujinya uhari hagati yabo. Rero ngibi ibintu bije gutera umunezero udasanzwe mu rugo kwa Albert, muri G5 Company, ndetse no muri industry ya 257 mu gisata cha filme. Albert Lotranteye hare ejo imbere ko turangiza umwaka mu gatondo ka saa 3 ka saa 2 yarapostinze status yiwe avuga ati ubu mwaka hari ukuntu nawutanguye nabi, ariko ndawusozereye neza. Itariki nk'iyi nararozwe bidasanzwe, habura gato mfe,
ariko iciza nuko ndawusozereye mu mahoro adasanzwe. Niyo mpamvu ntegerezwa gukesha imbere y'Imana ndayishimire. Ndashima Imana yarinze uwo mugenzanje yaciye muri byinshi, Imana iramwiyereka. Kimwe mwomenya tubafitiye agasurprise itariki imwe z'ukwezi kwa mbere. Ino post yaherekejwe n'ifoto ya Ornella Mutoni ari kumwe na Abel Nduwayo, bari ahantu basa naho bishimiye nkuko ndetse munabibona kuri video. Bari ahantu mu cafe, guruma ahantu peut-être ahantu banwa agacafe banezerewe, ariko kandi icyari kibicaritse urabona neza yuko cyari kiriho atari ibintu bisanzwe gusa. Nagerageje kutohoza hirya no hino mwibanga rikomeye cyane, menye hagati ya Ornella na Abel Nduwayo nigiye kiriho kirakomeza. Ese bari ya couple yagarutse mwahora muvuga cyanke vyo babimeze gute? Ariko ukuri nuko naje gusanga Ornella Mutoni yagarutse muri G5 company nk'umukinyi, nk'umu-actrice waho, ndetse ubona neza yuko vyishimiwe cyane, ari impundu, ari umunezero udasanzwe nko mubona mu mafoto. Ornella Mutoni yariko arasinya amasezerano yo gukorana na G5 company gushasha. Ino nkuru yari inkuru y'umunezero kuri jewe nkibibona nk'umufana wa G5 company, nkibona nk'umufana wa filme Ndundi muri rusangi, kuko bano babiri iyo bageze mu gikorwa murabizi neza yuko bahora batanga resultat adasanzwe. Igihe cy'isaha 5:57 Abel Nduwayo yakije kuri status yiwe foto ari kumwe na Ornella Mutoni ndetse na Dani, yandika ati nta kintu kiryoshe nko guheza umwaka mwese muri kumwe nk'abakorege. Izi nizo nkingi za G5 company. Satani yaragerageje bibi vy'ubusa, numva mfise amashimwe mu mutima wanje. Arangije hano Abel ntiyahereje aho, yanditse ubutumwa buremereye, ndetse ubona ko ariyo surprise yaradufitiye abakunzi biwe, abakunzi ba filme Ndundi n'abakunzi ba G5 company. Yandika ku rubuga rwe rwa Facebook ubutumwa burebure aherekeresheje amafoto ari kumwe na Ornella Mutoni ahantu aho bariko barasinya ayo masezerano yo gukorana ibikorwa gushasha. Abel yavuze ati Imana ishimwe inshoboje guheza umwaka mu mahoro. Igihe nk'iki nari habi cyane, urufu ndarubona imbere yanje, none raba ndinjiye mu wundi mwaka nkiri muzima. Ikindi kindyoheye nuko ninjiye mu mwaka mushasha, timu yanje ya filme G5 turi hamwe twese dufatanye mu nda, cyane cyane za nkingi za G5 Abel, Ornella, Dani. Turi kumwe twese, ni ikintu kidasanzwe cyo gushima Imana. Hashimwe Imana yampuje namwe mwese dufadikanije guteza imbere ireresi ry'u Burundi. Imana yampuje namwe ibancungire mwese, ndabakunda mwese. Sheri wanje, mama w'abana banje, Meme, Nene, Keve, Chamamare, Ornella Mutoni, Dani, Ange, Pasipro, Justin Director, Mazozo, Soundmaker, Eliane n'abandi bose musanzwe muza kudufasha ibikorwa. Imana ibampezagirire. Ico nobizeza cyo nuko tugiye kubaha ibikorwa vyiza cyane kandi bisukuye. 2025 umwaka wo gukora cyane muri G5 company. Ubu nibwo butumwa Abel Nduwayo yacishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook, aho yariko arerekana isho yari yabikiye abafana ku itariki imwe mw'iri joro nyene. Ariko kandi ndamenyesha neza yuko muri kino gitondo ubu tuvugana filme The Craziness yoba yamaze gusohoka, kubera ko ejo baratweretse yuko bagiye kudutamwo ikintu itariki nyene imwe mu gitondo ca kare. The Craziness, Ornella Mutoni when she is back again. Mukunzi ukurikirana G5 Media, ino nkuru uyumva gute, uyakiriye gute? Ese Ornella Mutoni gusubira gukorana na Abel Nduwayo ubiha amahirwe y'iterambere ringana gute muri filme Ndundi no muri G5 company? Mugihe havuzwe menshi, murabizi neza ko nto bigaruka ko hariho benshi bagiye barata umunwa bavuga yuko Abel ukunuko, Abel kwa Abel sa Abel kwa ibintu byinshi bitandukanye, ariko wewe akomeza gukora
yerekana neza yuko ari mu kazi kandi isaha y'Imana hazogera igihe ikavuga. Ja muri commentaire utubwire uko wakiriye umugaruko canke umuzo wa Ornella Mutoni muri G5 Company, wakiriye Ornella kugaruka gukorana na Abel Nduwayo. Ese tuzosubira tubone ya migenderanire yari hari nk'ubwa mbere ku buryo mutangura kuyitiranya n'urukundo, canke bazokorana nk'umukozi na boss wiwe? Ariko je ndazi neza yuko uri kwa Abel Nduwayo ubaho nk'umuvandimwe wiwe, ubaho wisanzuye kubera ko uriya mugabo n'umugabo afise umutima wagutse cyane. Muri commentaire ndabe comment zanyu abavyishimiye mungana gute. Tubifurize kandi umwaka mwiza aho bari hose, tubifurize n'ibikorwa avyiza ndetse bizopresenta iyi filme Ndundi mu makungu nkuko bimaze igihe biriko biragaragara ko bahagurutse basubira barahaguruka ku bwa filme Ndundi. Jenny Elma Love mwarimu, mwumve neza yuko ndabakunda cyane kandi nishimiye kuba ndabafise. Mugire subscribe hano, mutibagira kuja kuri Abel Nduwayo official mwirabire the craziness, ariko kandi mutibagira gusiga subscribe hajya n'amapartage menshi kuko harizosha amafilme adasanzwe cyane guys. I love you, ciao ciao.